Iyamboneza bakunzi b'imbonesha kure Look Media n'abakunzi b'ikiganiro nawe urashoboye. Ikiganiro na cane cane kiraba umukenyezi, aho twerekana neza ko n'abakenyezi canke abigeme bashoboye gukora mu bisata bitandukanye kugira ngo bateze imbere igihugu, bongere bateze imbere n'imiryango yabo. Ikiganiro nk'uko musanzwe mubizi, Nirakoze Ange Negrita asanzwe akiremesha kugira ngo duhane ivyiyumviro. Rero uno munsi twagendeye kino kigo, murakibona ikigo ANSS canke turiho, ariko cane cane tukaba tuje kugendera umukenyezi canke umurundikazi canke umurundi yatanguye kwimanga ko agendana umugera wa sida, ariwe Jane Gapia, mwese muramuzi. Uno munsi yagira urugendo rwiwe rwo kwimanga, ni gute vyashitse akavyemera, vyagenze gute, yabonye gute ko yanduye umugera wa sida. Aza kutuganiriza vyinshi, ndetse n'iki kigo aza kutuganiriza ivyacu, ndetse n'abo amaze gufasha, na cane cane umukenyezi ahageze muri kino gihe agendana umugera wa sida. Mbega arashoboye kwitunganiriza imigambi, bimeze gute, amaze gufasha abangana gute? Ivyo bintu vyose araza kubituganiriza, mu mutege yompi, nanje mutege yompi turi kumwe. Mwarahezagiwe. Mbega kuri generation tuvuga ngo generation Z, Jane Gapia ninde? Jane Gapia mama wanyu, hariho abo nkumbure nshobora kuba oyangira sindaba mami kuri bo, mugabo nka mwese ndabavyaye. Jane Gapia ni umukenyezi umurundikazi yafashe iya mbere kurwanya umugera wa sida. Ni umukenyezi atagira ubuntu bwo kumenya ingene yikingira, kuko maze imyaka 42 ngendana umugera wa sida. N'igihe rero sinovuga ngo ni jewe jenyene, byari biza abantu bake cane. Wabona ugira ubuntu ukabugendana n'umusore mwiza, twarabishijisha. Niko vyangendeye, ndagira ubugeni, ndahiteka umuryango, mugabo ndandura muri ubwo bugeni, muri urwo rugo. Kandi n'uwo mushingantahe wanje yabaye nk'abandi, yari yaragize ubuzima bwiwe mbere yuko duhura, ntaco ndamwagiriza tubanye. Ivyamushikiye ni ukutamenya nawe. Rero narabaye muri ivyo, ngira ubugeni. Nta vyo kugira kwipimisha vyariho, ko ntavyo batubwira. Ndagira Imana, ndatwara inda, ndibaruka ikibondo Guy Bertrand, umwana avukana ibiro 4. Urumva muri ico gihe mfise inda, umugabo wanje yariketse kubera uwo bari baragendanye yaraheruka gupfa. Mazi bwaha ko abantu baravuga, baramubwira ngo yoba yishwe n'umugera wa sida. Ni jewe namubwiye nti kaje nibaza ko ivyo atari vyo, ni kuko uko navyumvise mu maradiyo yo hanze, nivyo bifata babandi bagendana, abagabo bagendana n'abagabo. None wowe ugendana n'abagabo, atika ntibikuraba. Rero nari mu bandi batazi ingene bigenda, kandi nawe acararema. Noneho nibarutse umwana ko afise ibiro 4, emwe aca arakomera. Ngira nta muntu n'umwe sinzi ingene atagiye kuri televiziyo kubivuga yuko umwana wacu afise ibiro 4. Umwana rero mugabo yarakuze ameze neza, bitangura kwanka ku mezi 6. Niho rero yagwara, ndamutwara kwa muganga. Ngana ukuri ataco nicura na kimwe, ariko muganga w'umupediatre yarafise amaotite amubabaza cane. Hamaca arambwira ati ndakeneye yuko se w'umwana niyaza muza mu biro vyanje. Aho rero bica ndagira inkeka, umwana agwaye ikintu gikomeye, mugabo ivyo mugera nta vyarimo, nta n'ivyo niyumvira. Twari twese tumeze neza. Hanyuma turaja mu biro vyiwe. Tugiye mu biro vyiwe, ndabisubiramwo, abaganga n'abantu imbere y'abandi.
mu byo biga muri kirya gihe nta vya VIH, sinzi ko ubu ndavyizeye ko babibigisha, mugabo mu gihe cacu ntavyo babigisha, ntibari bazi ingene babwira umuntu. Aca atubwira ati umwana wanyu afise sida, nta minsi asigaje, kandi namwe rero muragwaye. Busanzwe uno munsi nta muntu agupimira ku wundi, cyane cyane ko ico gihe umwana yagushobora kuba yanduye bamuteye urushinge bateye uwundi. Mugabo natwe nta bumenyi bwinshi twadufise, uko yabivuze niko twabifashe. Ico gihe nahise imbanyi y'ukwezi, murazi ko umwana wa mbere n'uwa kabiri ni kenshi bakurikirana vyihuta. Nafise imbanyi y'ukwezi, hanyuma ndamubwira nti none ko mfise imbanyi, ngo nukwikuramo, ngo hari ibindi wumva, ngo nukwikuramo. Mugabo ndabandanya ndaguma ndiko ngwanira umwana, ngira ngo umuntu wese aravyumva. Umwana wa mbere, sinzi ko ari uwa mbere gusa, umwana umuntu yatwaye mu mbanyi amezi 9 ni ibintu bigoye cyane. Ico nibuka nuko kumbwira ngo namwe muzopfa, ngo abagize amahirwe baramara imyaka 2. Jewe navuga nti nobe n'umwe, ariko singenda imbere y'umwana wanje, mbanze ndamuherekeza. Umwana wanje yagwaye igihe mu bitaro babirukana, barakubwira bati nta gituma afata iki gitanda kuko hariho abandi twovura, bagaca bamukurungika kana ukamuraba akagupfana ataco ushobora kumufasha. Kuko uno munsi umuntu abiravye, n'ubu nkabisubiramwo atawe ncira urubanza, kuko bose bari batazi ivyo bariko barakora. Ariko bari gushobora kumugumya agwaye diyare bakamuvura, kuko umuntu yicwa n'ingwara zisanzwe zivugwa naho atokira, ariko hamwe agwaye iyo diyare bakamutera agaserumu birafasha, ariko kumurungika muhira ntivyari vyiza, vyaraduca intege. Ariko yapfuye urupfu ata mwana n'umwe no kwipfuriza, kandi no kwifuza ko hagira umuvyeyi n'umwe yobibona. Umushinga nawe wanje ntivyamworoheye, kuko yaguma abona umenga niwe yabiteye. Umwana yapfuye gupfa, ngira ngo ku kwezi yatanka ibiro 2, aca kuvaho aragwara cane. Jewe ico gihe cose amagara yarameze neza, ariko sinari meze neza kuko nari mu buzima butoroshe, kandi nari muto cyane. Narongoye ndi muto, narongoye bise imyaka 23. Hanyuma ivyo vyose vyabaye binyarutse cyane. Umwana wanje apfa afise amezi 18, umwaka n'amezi 6. Amezi 6 akurikira umugabo yaragiye nawe. Hanyuma ico gihe rero jewe sinariko ndaharura ya myaka 2, mugabo mu nyuma niho navuze ni ya myaka 2 irageze, ngira ngende nanje. Mugabo nkabona ntagwara, ndagumaho. Niho rero haramaze umwanya, mugabo je ico novuga, naragiriwe amahirwe yo kugira umuryango wambaye hafi, umuryango muto, umuryango w'iwanje, umuryango w'iwabo n'umugabo ntiwanyorohereje, ariko nk'umukristo twarumvikanye. Mbere jewe nagiye kubabwira ntimwabembereye abavyeyi, ntimbambereye inshuti nziza, mugana je sinabaruse, kuko nanje wabavuga nabavuma, none nje kubasaba imbabazi. Nagiye ngiye kubabwira ko ngiye kubagirira imbabazi, mugabo mutima mweranda ambwira yuko ahubwo naje ntari umwere. Hanyuma mu nyuma ndagirwa ubuntu rero, ndi mu bantu bagira ubuntu, kuko umupfasoni mu Burundi iyo yahukanye, iyo apfakaye
nako ni gake asubira kuronka undi mugabo. Jewe nari mfise n'ikindi caha gupfakara ngenda ngira abasida, ni ukuri ivyo ko nzosubira kuronka umugabo nta vyari mu mutwe. Nigirira Imana nkaba nitanguriye urugamba rwo gufasha abandi vyari binkwiye. Hanyuma mugabo ndagirirwa ubwo buntu, ndasubira ndaronka umugabo. Ico nibagiye nuko ico gihe nababwiye ko nari mfise imbanyi, ariko kubera kugwaza ikibondo vyarafashe umwanya. Hageze rero ko nja kuyikuza yuko umuganga yavuze, yari imaze kugera mu mezi menshi, bacambwira ko ari ukurinda kungira cesarienne. Ndibuka je nakora muri farumasi, navuye kuri farumasi ntari nakoze ko nari meze neza amagara. Mva muri farumasi ndagenda muri iyo rendez-vous, barangirira ama examen y'imbere yo kubagwa, byose bimeze neza. Hanyuma barambaga, umugabo niho yari, mukuru wanje niho yari. Ndava muri iyo operation nzi ko vyaheze, hama mugabo mu nyuma nkabona amaraso. Nkibaza nti ni inkurikizi, nsubira kwa wa muganga, yari umubirigikazi yitwa Carton, yakorera kuri clinique. Aca ndamubwira nti ibintu ntabona maze amezi nibisanzwe. Uyu ngo nawe bagiye kukubwira ngo nagukuyemo matrice. Ni hari uwo mwavuganye? Yego data nkumbure je namwe anesthesia. Warabibagije umugabo wanje? Waravuganye na mukuru wanje? Ngo nibagije ko vyo bari vyiza. Ico kintu rero carankomerekeje cane cane gose. Ni nko kugukura ko ryateka ryo kuba mukenyezi. Naho nagendana mugira wa sida, nguma ndi umukenyezi. Mu nyuma vyarabonetse cane aho habonekeye imiti, abakenyezi bagendana mugira wa sida bagashobora kwibaruka abana bakomeye. Nari muto, ndasubira ndonka umugabo mfise imyaka 36, naye gushobora kuvyara. Mugabo navyo nyene ndabishima kuko naronse umugabo afise abana nibo bankunze mbere yuko ndamubwira nje nibaza ko nibo bandondeye kukurusha, kuko nagiye kuraba kenyezi we wa mbere, utwo twana tubiri ari duto cane. Mugabo nkihashika uminga ni Emma, kamwe kagiye kuguru kumwe akandi kukundi. Nabo nyine baravuga ati ibintu ntibisanzwe. Hanyuma biraza kugera ahantu umukenyezi we yaragiye, ndamufasha wewe mugabo turi mu vy'akazi. Mugabo nawe yakora ahantu hamfashije kuko yaciye aba umunywanyi w'ishirahamwe. Niwe yamfashije gufasha ishirahamwe mu kugira ngo dukuzeho amatagisi ku miti, kugira bibe vyarinda guca muri conseil des ministres. Kubera yari chef de cabinet muri ministère ya finance, arandondera amarande ku bashikiranganji bose. Nagiye kuri umwe wese ndamubwira nti bikahaca uravyemera kuko ngaho ntihobora uwiwawe nawe azohakirira. Vyari ubwa mbere dusaba ko bakurako taxe ku miti, yari 40% taxe y'imiti. Yari amahera menshi, nivyo vyatumye imiti izimba, kandi gushika ubu imiti nta taxe iriko, kandi vyavuye aho abantu hari aho batabimenya. Hanyuma duca dusaba n'amahera yo gutangura kugura imiti, ariko aho naciye ku mayange, haraciyemo vyinshi kuko naciye aho je nari ngikora haragira ahantu ndava mu kazi, kuko vyarageze aho mbona yuko bitakunda ko ndabikorana n'akazi. Ndava mu kazi narimwo nza kwitangira ishirahamwe ku buntu kuva 1995. Ico gihe dutangura rero gukora ukuri kwamye, ata abaforoma hariho abari ngaha, iyo barayizamo baca baza kuruhukira muri ANSS
kugira ngo dushobore gukora. Muga ico n'igihe 1996 igihugu ca muyambarwa abantu bapfa ku bwinshi kubera hariho ingwara yari yarafashe yica benshi, yari meningite à cryptocoque. Meningite nukuri yarabamaze. Meningite nta muti wagira, murazi kubera mbango nta kintu caza ngaha. Jewe rero aho niho nahaguruka nja kuraba umuntu wo muri OMS, ubutwara OMS, ngana ariko iko data hariho ivya politiki, twe tuko duhugwa iki ko tutazi n'iyo politiki. Ico gihe papa wanje yaragwaye kanseri ya gorge, naraja kwiwa Khaled, uko ngiye nahasanga umuntu yapfuye kuko wacu bimenya babavuza umuti bashirako igisashi cirabura. Rero abantu benshi batuma bareka kugenda kuko ukibonye wacumenya ko agwaye umugera, kandi cari gihe umuntu atashaka kubivuga. Muga ivyo vyose rero nabikoze inyuma yaho mvugiye mu isengero, uko nagiye mu isengero itariki imwe y'ukwezi kwa Rusama, murazi ko umunsi wahariwe kurwanya ikiza ruhonyanganda no kwibuka abo cahitanye. Sinzi uwambwiye ati hariho imisa yo kwibuka abagendanye umugera wa sida, abishwe n'umugera wa sida. Nyuma y'umwana y'umugabo nabuze mukuru wanje, mbura musaza wanje, nari mfise benshi bo gusengera, nca mvuga nti reka ndaja gusenga. Rero ico gihe niho ntanguye mvuze mu isengero, niho twatanguriye ANSS vy'ukuri, kuko umupatiri yavuze ngo twabishwe na sida baronse ico barondeye barabacumuze. Ico gihe rero aho nari vyarahase na Gilbert yamucumuze ko yishwe n'umugera, akaba yari yarabatijwe. Ndavuga nti ibi bintu nkavyemera, umwana wanje ahari arabona ko nanje namuciriye urubanza. Mugabo murana kuri katedrali niko tuja hariya imbere, kandi nabonye umubikira ariko arasasa ibitambara yatsa buje, ndamwegera, mbega kuki nari mfise intention y'abishwe n'umugera, mwonyemerera nkaja kwitanga haja imbere? Ati twari twabuze ububikira. Nca ndaja imbere kandi mvuga nti je ndubaha patiri n'ukuri, mugabo ivyo yavuze sindavyemera. Mperuka kubura umwana, yari afise amezi 18, yarabatijwe. Nta mumarayika muruta mufise ngaha. Kandi nca ngira ko ivyo mutima mweranda akora n'ibindi, ngira ko ntinajewe ngendana umugera wa sida. Ariko narubatse, narahaye iteka abavyeyi banje, kandi sinibaza ko Imana iduhana gutyo, kuko nta mwera ari ngaha. Nimba ari uko nta muntu n'umwe ari ngaha yari kuba atafise umugera. Nibaza ko Imana irashobora kugucisha mu bintu kuko igufise kundi mugambi. Kandi nukuri sinarinzi ivyo nzojamwo, nagiye ntavyiteguriye, ko sinanze ko patiri aza kuvuga uko. Naho rero vyahereye, sinasubiye guhagarika. N'ubu rero mwavuze igenekerezo rya mbere Rusama umwaka 94. 94 niho mwanonsa yuko mugendana umugera wa sida ku mugaragaro. Nizahe nguvu ko tuva wahuye n'ibikomere vyinshi, wahuye n'ibibazo vyinshi, izo nguvu zo kwimanga imbere y'abantu ko ugendana umugera wa sida wazikuye inyuma yaho? Mbega intambamye mushobora kuba canke ingorane mwahuye mu rugendo rwawe kubera ko ugendana umugera wa sida, ama opportunity mwahomvye canke ikindi kintu mutashoboye gushikako muri ico gihe nizahe? Icambere coco ni Imana, sinumva ko ari izi wanje. Iyo ndavye naho nahereye mvuga nti Imana yari yandondeye ngo nje ngaho nyene kuvugiraho. Izindi nguvu ni iz'umuvyeyi. Urumva ko sinahagurutse ngiye kwivuga, nahagurutse kuko
siniyumvira umugabo wanje, sinumvira abo tuvukana, ndiyumviriye abo bose navuze ntego bavuze ko ari abacumuzi, nanje ndemera ko ndi umucumuzi, mugabo umwana wanje sindavyemera. Niza nkomezi umuvyeyi agira, cyane cyane umukenyezi yatwaye imbanya amezi 9, umwana kumubura, kandi nkumva umwana wanje nawe araciriwe urubanza, umva sinovyemera. Aho ni nkomezi numva zavuye cyane cyane. Hanyuma mu nyuma novuga ko mu kubikora sinari naharuye, jewe nguma nshima kuko nari gushobora, nagize ibishobisho byari gushobora kumpindukirira nabi, ariko abantu ahubwo bavyakiriye neza, abarundi bavyakiriye neza. Yego naho bavyakiriye neza, kubera kutamenya naragize ibintu bitari bike binkomeretsa. Nibuka, urumva narabona ko nkunya nshobora guhura umugabo wanje yapfuye ntaramenya gutwara imodoka, kuvuga ko naho hari imodoka nayisiga muhira nkaza ngafata bus. Hanyuma nakora ahantu imbere ya Bankopo, farumasi imbere ya Bankopo, manutse hajya kuri aho station bavuga ko Nyaruhirira, no mukiri bato naho mwamenye haba hari abavunjayi benshi. Urumva ndaciye nagushobora kugira ntihindukira, usanga bose bako barandoma ku rutoki kandi kwa baroko. Mbere yuko mvuga urumva hari ibintu vyatuma ibiriko biranshikira bivugwa cyane. Nuko navukiye Bujumbura, nuko nabaye umukinyi wa basket azwi, nuko nabaye ulansa disc azwi, nagize no kwa champion. Ivyo vyose rero vyatumye bakubwira ati wa wundi. Ariko uko kuntu nagarutse mvyibusha ati ntimurabe bijya biguru, hajya agendana umugero wa sida, ntimurabe ibi nibi ivyo bavuga vyaba vyinshi, agendana umugero wa sida. Rero ivyo ukavyumva, ugahura n'umuntu, kandi umuntu w'umugenzi wawe yaraje, ukazibona arageze aciye asubira inyuma, kubera bari bazi ko ukuramutsa konyene uramwandutse. Ivyo rero bituma jewe nagendera mu ngo zibiri, kwa senge wanje yari batazivye Imana, no kwa mukuru wanje, aho habiri, ahandi nkabi wanje. Rero ncanigira inama yo gukora akazi kanje nkagakora neza, kakaba akantu mbamwo ndyohewe, ko niko nzubamwo kenshi umwanya ubwiya singora abantu. Hanyuma rero nja gusaba ideni, kwasura credit nasavye, yari amahera make cyane, kanga ngo mbabwire ndabasubira inyuma, barabandaba batishura, n'ubu ntimuramarurira, très naïvement ntimuramarurira, kandi bari abantu dukorana kuri assurance niyo nagiramwo kutaje. Umwe arampamagara, turazi ati Pati bavuze ngo ideni ry'imyaka 2 ntacyo woriha kuko ntuzobukiriho. Ati cyo tubabaje, duhejeje kwasura abasirikare barenga 1000 mu gihugu kiri mu ngwano, ariko wewe yanse ko twasura. Kandi Imana imugiriye neza, yaritavye Imana, naho ndamuvuga uko mu nyuma yarambereye umuvyeyi. Umwana we nyene ni kwa kutamenya. Hanyuma canja kumuraba nawe yantwara, urabona ngo mbenga ubuzi umunsi nzopfira kuwumbwira. None ko wavuze ngo imyaka 2 nzomara, ngira urazi n'umunsi nzopfira. Araba malaleza, arakugwa, candagenda. Nga mu nyuma yaho nari umugenzi wa mushiki wiwe, ashaka ngira ngo gusaba imbabazi kuwe wavyumva, amurungikana amahera arengeye ayo nako ndasaba, ndayanga. Siniko ndasaba ko ndacafye amaguru n'amaboko yo gukora, siniko ndasabiriza, yamusubiza. Ico rero cyaragize akantu.
hanyuma n'ivyo vyo baramukazi banje nabo nyene ntibanyorohereje, hanyuma ndabaho ubwo buzima kuko bitoroshe, ariko ntihari Burundi gusa, ko naho ntanguriye urwo rugamba nagiye mu bo bita les ambassadeurs d'espoir, aho twaja kuvuga tuti uwo mugero uriho muri Afurika ntimuze muribaza ngo ni Amerika ni Burayi, uriho, je ndi Umunyafurika, nararongowe, sindi abo bita ngo aba homosexuel, ariko ndagenda n'uwo mugero, aho naca bamwe bakubwira ati urya yatoye amahera menshi, n'umunyabwenge, ariko bamuhaye ibifaranga, hariho vyinshi vyavugwa usanga byose ariko ushira ku kutamenya. Hanyuma ikintu nama mvuga nti nakoze numva ndyoherewe aho habaye ivyo vya meningite ata miti ihari. Mu icenda na gatandatu iyi RN1 ntiyari yoroshe gucamo, mugabo kugira uje gutora imiti naja kwitora mu Rwanda, niryo barabara nafata. Abantu bose bati neza na neza barakwica, ntimana ikiriho ntawe uzonkorako. Rimwe mu ndwi n'abandi kuri rya barabara, nahise mukuru wanje aba mu Rwanda, umudiplomate, nahise aho nshikira, abagwayi rero hariho abakiriho, kubera nafashe nkemera nkagenda, nagenda n'umuduga wanje, nari nisunonoye, nari narenganya akavewe, nafise agakarina, nca ngenda, ntawemera kumperekeza, narijana narigaruka. Mukuru wanje niwe yambwiye ngo naguha agasore yogaruka, ngo ntiyokora ivyo uriko urakora, ngo wagwaye mu mutwe. Ndamubwira nti ntaco reka niyagaruka tuzoraba ivyo ambarira. Rero ndashima ndanezerwa iyo mbonye ko uno munsi ariho abakiriho, kubera uko kwitanga, kubera na cane cane n'Imana yankingiye ikerekana ko ari Imana koko ndiko ndakorera. Dusimukire ku rugamba mwaciye mutanguza rwo gushinga ibigo canke ikigo, kuko mwahereye kuri kimwe ANSS. Rwa rugamba rumeze gute? Mwahereye kuki? Twatanguye baduhaye amahera, twararonse abazungu mu Bufaransa, baraduha amahera y'amafaransa 2026, mugabo batubwira ati ni ivyo bita ngo ni appui ponctuel, nayo nimuzogaruke kuturondera. Ubwa mbere rero ntitwagira naho dukorera, twaza turabonanira, uno musi wanje no musi ku yundi, hari ahantu habiri cane cane tubonanira. Hanyuma mugabo tukavuga tuti kugira ngo dufashe abandi, ko muribuka ikintu ca mbere twakoze, kuvuga ngo muribuka wowe nta n'ivyo wabonye, hariho abariko baranyumva bavyibuka, ico gihe ikintu twashobora gukora kwari kwigisha na cane cane urwaruka, kugira ngo ivyadushikiye ntibibashikire, kandi kubivuga ukabivuga ku mugaragaro, ukavuga uti umugera uriho kandi nimureke gupimisha ijisho. Kuko ico gihe hariho ibicapo bagatanga abantu bariko barapfa, abantu bafise ibihera ahantu hose, bakerekana n'ivyo navyo vyari ivyo, mugabo hari ikintu kibura, kuko abo bari abantu bamaze gushika ku rugero rwo kugwara. Urwo rugero rero iyo umuntu amaze kugera kugwara ntaba agiteye ubwoba, kuko biraboneka ntawe aza kwanduza. Abateye ubwoba n'abantu nkatwe uturavye utabibona, kandi twari benshi, hari benshi hakaba bake babivuga. Ivyo rero nivyo rero umuntu yagenda kwigisha ati reka gupimisha ijisho. Jewe uko namamvuga navuga nti umuntu wese ataripimisha ku bwanje ashobora kuba agendana umugera wa sida. Mu gifaransa navuga nti ni potentiel seropositif ou seropositif, n'umuntu ashobora kuba ari muri twebwe. Niko na jewe ntabibabwiye ntavyo mwari kubona,
rero ico baciza ni ukwipimisha. Ico gihe nta miti yari bwaboneke, twarafundikanye ibintu ukabwira abantu usanzwe ugendana umugera wa sida ukaba wanywa agatabu gahebe kuko umuntu arakarirwa mu bintu vy'amahaha, ukaba wanywa utuyoga ugabanye bishobotse uduhebe, ushobora kuronka udufungurwa ajye kumwe batwigisha indya zikwiye zirimwo vyose kubishoboye. Kurumva mu kuvuga urinda kuvuga wibuka ko abantu bose badafise amikoro angana. Tukagenda rero twigisha abantu kandi tukabigisha ko wiyakire na cane cane ubimenye wikingire ukingire n'abandi, kuko nivyo vyaraca mu bintu bitobora impu, vyaraca ku bavyeyi bibungenze bakibaruka, ariko cane cane vyaraca mu guhuza ibitsina. Ivyo navyo turetse ibintu nkumbure bihora bishika rimwe na rimwe, abantu barinda bahuza ibitsina kuko bakundana. Urumva nta wari akwiriye kwica uwo yakunda. Kugira rero ntiwice uwo ukunda, worinda kumenya aho uri. Nizo nyigisho rero twatanga. Turonse ayo mafaranga, ico twakoze twatangwe rero twebwe nyene gupima. Ndibuka twagiye kwigisha mu mashuri, hanyuma tutangura gupima, baraduha ibipimisho, abaforoma baraza, atawe duhemba ko n'amahera twari dufise, baraza. Ahantu bapima hari hamwe gusa, hari CNTS, Centre National de Transfusion Sanguine. Abo barakubwira ati turaronka nk'umuntu umwe mu mezi abiri baza kwipimisha. Twebwe umunsi twugurura twaronse 26 umunsi wa mbere. Kubera iki? Kuko baraje tubanza kubategura, turabayagisha, turababwira ko inyishu zishobora kuba ari zibiri, muga zose kuyizoza yose turafise ico tugutekerera. Kandi n'uwo asanze yaranduye, kuko ni twebwe twatanguye, kandi ishirahamwe ryatangujwe n'abagendana umugera wa sida, baryuguruye ku bagenda umugera wa sida kugira bafashe abagendana umugera wa sida nabo umaze gusinzikana. Ukamubwira uti ivyo bintu ndabizi, ndabibayemwo, siko nkubwira ibintu nasomye mu gitabo. Vyari bifise ikintu bitandukaniye ko n'umuganga akubwira ngo yego ndabizi, harya akavuga ngo umutwe akavuga ati ubizi hehe, nuko atari wewe. Ariko nka twebwe waragenda ukabwira umuntu ukamukora, ukamubwira uti nivyo, rira. Nari igihe abataronka aho baririra, duca dufata rero ikigo kuri GRR. Muti kubera iki GRR? GRR ni muri ville hagati. 1996 ni igihe hariho amakariti yajamwo ubwoko bumwe, ayandi ubwoko bumwe. Ubwoko bwose bwahurira muri ville. Ivyo je ndabizi kubera niho nahurira n'abavyara banje. Murazi ko dufata ubwoko bw'abavyeyi, abapapa bacu, vyitwa ngo ntidusangiye ubwoko. Abo rero twahurira muri ville ko n'abantu dukundana cyane. Rero niho navuga nti kubera ico ahantu naho hazimvye, nimba dukora amezi 5, nimba dukora amezi 6 kuri ayo mahera, turayakora ko tuyakora kuri bose, kuko hariho ikintu kimwe gusa ciza, kimwe nta kabiri muzoronka. Sida ifise, umugera wa sida ufise ikintu kimwe ntutora. Ntutora ubwoko, ntutora mwiza canke mubi, ntutora uw'inzobe canke yirabura, ntutora uwutunze canke urajaniranye. Nico rero twe twarabiyeko. Mugabo rero maze igihe ndavuga ni ko aya mahera karagenda. Urabona amahera agenda utinjiza. Canigira umugambi wo kuja kurondera ahantu ho muri Rotary, kuko ndazi ko n'abantu bafise ama contact menshi. Ndagenda
ndahabwira ingorane mfise, baca baratumira uwutwara Braludi, ndamubwira ko nshaka agakiyosike kugira ngo turonke ikintu cinziza amahera. Caraduha agakiyosike tugatereka harya muri Prince Regent, ntibari bwashireho clôture. Hanyuma ndibaza nihashira umuntu mpemba aca amara ya mahera yo kuri Haruwayi, rero nca nja kwidandarizayo. Jewe nukuri muri CV yanje, kandi ndibutse ko ntabishizemo, muri CV yanje harimo ko nadandaje ibitumbura, amafanta. Abantu benshi batubaga kuvuga Oya ndabiryohererwa kuko byarafashije kwishira hamwe rigeraho riri, kandi ndabiryohererwa kuko byarampaye imigisha. Rero turakora dutangura gutyo, hanyuma rero ngahitwa turiho, twatanguje tuvuga tuti turiho, ntitwapfuye, turiho. Kwari gutanga message. Twatanguye umuntu avuga ati nta miti ihari, ariko umuntu aronkaho aza akaririra, kandi akaza akarira, akaza nkamufata akumva ko aruhutse. Nta muti nari ndiko ndamuha muri iyi myaka ya mbere, mugabo naguma nkurikira uko iri kiraza i Buraya, nanje nja kubaza mbe tweho habuze iki, kuko burya mu Burundi turi mu ba mbere baronse imiti, turi mu bantu ba mbere batanguye kurondera ingene abagwayi bakurikiranwa, kandi ivyo vyakozwe na NSS. Jewe nibuka ko nagenda i Nairobi kugirisha ivyo bita CD4, bimwe bavuga ngo kuraba baso dufise, gufata indege kuja mu ihoteli. Naho nagenda nkaca nja naragerageza kugira ngo ngabanye amahera, nkagenda mfise rendez-vous nkarara mu ihoteli iminsi 2, mugabo 500 yo yaragenda. Ico gihe yari menshi cyane, si benshi bashobora kuyaronka. Mugabo nza kugira Imana mvugana n'umurundi w'umuganga, Dr Bosco Ndihokubwayo, Imana imuhezagire cane. Ubu yaranatashe, yahora akora muri OMS, atwara OMS. Yaratashe avuye i Buraya, arambwira ati uraziga Jane, nimba mworonka reactif, jewe nobiharura muri microscope, abantu ntibarinde kuja hanze. Nca mvugana n'uwundi yitwa Kandida Kayonde, yakora ahantu bashobora kwimporta izo reactif. Narakoresha abantu, nagira amahirwe kuba nzinanye n'abantu kandi banyikundira, hanyuma barazana izo reactif. Bosco agakorera kwa Binagana. CD4 ziva, urumva ngiye i Nairobi $500, bakaca tugira ku 10,000. Duca dutangura rero kuza turaraba aho abasoda bacu bagera. Ivyo ntibyageraho. Numvise ngo ariho ikintu ca charge virale, nja mu Faransa turagira projet, bati reka tugure iyo mashine, mugabo dukorera ahantu hato ntigishobora kuhakorera. Bwaje nkavuga ntikigure aho bagitereka hose kivura abagwayi. Barakigura, bacagura n'indi appareil. Rero muri mvundi bagira na microscope, bacatugura n'indi appareil, baciye bumvikana na PNUD. Ubufaransa bugura iyo appareil ikomeye cyane, baciye yashira muri Rwakarete. Aba PNUD bacatugurira iyindi appareil ya CD4 bashira muri NSP. Mwavuga izo appareil ni jewe convention ya NSS, nitwe tuzishize ngaho. Nta mugwayi wacu, nta mugwayi pana wa NSS, nta mugwayi azoriha, kuko izo appareil zarakorana n'ayandi ma exam. Tubishira rero muri ivyo bitaro naho muri NSP, kuko kuri twebwe ntivyategeza kuziwaje, nta naho twagira tubishira, twari bwaronke iki kigo. Mugabo nitwarorereye kuronka ikigo, twararonse. Ama acaja rero tangura rero ingwano yo kuronka imiti, ingwano itari ngaha mu Burundi gusa, ingwano twari twagwana n'isi yose. Twagwana
kurwanya na OMS yavuga ngo barerekana piramide bakerekana ibintu abanyafurika bakeneye, ntibararonka amazu, ntibagira amafirigo, ntibazi gusoma amasaha, iyo miti bayifata ku isaha, iyo miti bayishira muri firigo, kandi ico bakeneye kurusha abandi ntibabaha amazi. Iyo ngwano ndi mu bayigwanya, turagwana. Je ndibuka ntihagire ubuntu barantura ngo nje guserukira abandi imbere ya Union Européenne, ndabwira nti hagarika ivyo bintu. Ni jewe sogokuru wanje, kandi n'ukuri nta n'uwo nabonye narabesha, sogokuru wanje ntavyutse ni inkoko ibitse aca kugira isahani, kandi nawe uravye yaba ari yo nyene. Ariko turetse ivyo, nimbwira wambaye isaha, soma isahani nanje nsome ndabe ko tudasoma kumwe. Nimuhagarika ivyo bintu. Hama twebwe nta ivere nta ite dufise, twe twifitiye ibihugu Imana yahezagiye, uko yarizi yuko muzotugwanya uko muratugwanya. Twe duha iyo miti twimirire. Turaja rero muri groupe y'aba-activiste kugira ngo turonke iyo miti. Mugabo naho vyari bigoye, jewe ubwo ngiye i Buraya nafata sakado nkaca ngenda mu bitaro. Abagwayi urumva iyo umuntu afise possibilité akanini akanyoye akagira noze, yaca yisubiza kwa muganga mpindurira. Utwo rero basubizayo naca nja kwitorera. Mugabo mbere y'ivyo harageze ahantu ndagira ishavu, ndaje kuraba abaganga bo ngaho, ndababwira nti hari ikintu numva ngo murapreta serment ngo Hippocrate, ngo Hippocrate, nje ndayita Hippocrate. Ni kuko iyo serment bavuga ko murahira ko muzogwana kugira muvura abantu. None ni gute hariho ambargo ntimunakoma induru nk'uko ndiko ndayikoma? Kuko nico mwategeza gukora, guhora no kuvuga ko mwakingiye, mwagize co kimwe n'abandi. Aho rero ntangura kubaronderamwo bamwe bamwe, candagirisha petition y'agashavu. Burya agashavu hariho udushavu duhezagiye, ndagirisha petition yo kuvuga yuko abagwayi tuko turapfa. Twe ntituzi ivyo vya politika n'ivyo. Izo ambargo je sinabanzi igituma bazifashe, sinzi ivyo vya coup d'etat sinaba ndimo. Abagwayi bapfa ntibaba barimwo, benshi ntibaba barimwo, kandi abo bagira ambargo umuti barawuronka ko barashobora kugenda hanze. Ndagira rero petition ndasinyisha, candungikira babandi nyene baduhaye amahera, kuko nibo twari dufise bonyene. Mugana ishamwe rya mbere mu bihugu vy'i Burayi ari nini, bacakoresha abanywanyi babo. Baragenda rero baratora imiti myinshi, harimwo rero n'ama-ARV. Kandi rero sinari navyiteguriye, kari agashavu gusa ko kuvuga. Je sinzi ko baca bandungikira imiti, bacarungika container. Nababwiye ahantu twakorera hose hangana n'aka kabiro kanje, singira aho ndayishira, singira abaganga, ndafise abagwayi bayikeneye. Camperaho rero candagenda muri PNLS, hari Dr. Wakana ati nukuri barayibabikira, barayitubikira. Gabo ntibari bayizanya ngo ibikwe, hari dukeneye ko tuyimiragura. Canja kurondera abaganga, ndafise imiti, ndafise abagwayi, mugasingira umushahara ya serment wa preta. Candonka abaganga 3 bavuga ati jewe rimwe mu ndwi bakaduha iminsi. Twari dufise kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu abaganga baza bakavura ku buntu, ordonnance, abafirma bagacaja gutora ya miti ahiye. Turavura uko kuri kwame. Hanyuma mu nyuma nza mbona Dr. Mboneko yari inspecteur araje, n'uwatwara ONUSIDA Peter Piot baje kuraba aho dukorera.
asanga turavura, turatanga n'imiti. Ati muravura? Ntego muratanga imiti. Yego. Uruhusha rurihe? Ntiwiki. ngo ni centre itasavye uruhusha. Nije combler le vide, igenda urunzanire. Ndiko ndagukorera akazi, ntago nasavye, sinzi uko barusaba, mugabo nije combler le vide. Je vraiment naragira ubuntu kutamenya haraho bifasha, baronsangije ahondi uruhusha rwo gutuma tubandanya, kandi ntivyakunda ko dusubira inyuma kuko nta n'uwari karakora ivyo dukora. Nitwe twenyene twavura ivyo, nitwe twatanga iyo miti, nitwe twatuyifise. Mugabo yari imiti ibice bice, ukazuraraba rimwe na rimwe ikaba ifise na permission, ugahita arenza 6 mois twe twaramiragura, byari sawa. Ivyo vyadutunze, ivyo vyatumye tuba tukiriho. Abatari bake baracari. Nshangira utubazo tubiri ngaho, mbega ico gihe iyo kuninene cyangwa ico gihe hatangwa kuboneka imiti ku bwinshi biturutse kuri mwebwe, hari ryari hamba impact kuri no shirahamwe cyangwa kuri kino kigo, wewe kuri vision yawe igushimisha, uraho ukavuga ati narabishitse ko tuka ivyo nari nifuza byarashitse, niyahe? Uto tubazo tubiri. Impact yarabaye nini. Dutanga iyo miti ntiyari mu bwinshi ko bari barungitse n'imiti y'ivyuririzi. Utwa ARV twari duke, tugaca dutegerezwa gutora abo duha. Aho rero iyo umuntu agusavye gutora uwo kira n'uwo ureka gapfa, aba gusavye ikintu kigoye cyane. Mugabo nkishira hamwe ucubishira muri bose mugatora, dutangurira kuri bande. Mbe duhera bati reka duhere kubafasha abandi. Amace dutangura abana, dusanga dutanguye abana, abavyeyi bako barapfa, tuzogumana imfuvyi, tuteka dutangura abana n'abamama. Ariko urumva naho nyene ari umupapa ukuyemo, biguma bikugora. Aho rero niho twatanguye kurondera ingene imiti yoshika ngaho. Nsubiye inyuma, iyo miti ishitse i Burundi, jewe nari naragiye muri Canada, ndabona ishirahamwe rishobora kumfasha abantu bafise amahera yabo. Babwira ko yari imiti ibiri, AZT na 3TC. Iyo miti yagugwa $1,000 ku kwezi, kandi ukaba uzi kuteza kwifata ubuzima bwawe bwose. Mugaha hariho abantu bashobora kuyigura ariko bakaba batayironka kubera atayihari, kandi turi muri ambaho. Nafise umneve, abo bantu bakampa amahera, nkarondera ingene amushikira, agatuma akandungikira iyo miti. Hakaba nk'umuntu, ari abantu bagurisha n'utuzu twabo, akavuga ati reka sunike. Aho umuvyeyi n'ubu yarabaye na vice president ntonga, akiriho n'uno munsi ari muri abo bagura imiti. Bwa mbere urumva ico gihe bari abantu batanga 20 mu gihugu cose bashobora kugura iyo miti. 20, 1, 2, 20. Ariko bose bagaca kuri jewe, ntihagire n'umwe ashaka kundamumenya. Hanyuma nkaba nzi ufise uwaguze amezi 6, uwaguze 3, ndiko ndatuma iyo uwundi nkaba nshobora kugusaba ntiburaguranye uyu unyanzo cenda gusubiza. Mugahigira kuba igihe birateba ntivyaza ku mwanya we. Ari umumama yari yayitumye, yari muri bo, yibaza ko ngira nari amahera yiwe. Ico gihe biransitaza cane, ndavuga ngira ndabihagarike. Mugabo bica bituma ndondera iyindi nzira, kubera nakora rero muri farumasi, nca ngenda kuraba umuntu yaserukira iyo firme yabikora, Glaxo Wellcome. Ico gihe yari umukongomani, Theo,
comme nakora muri pharmacie abo bose twari dufitaniye amakontakiti kandi nakora ibintu bya relation publique nja kumubaza nta kuntu wo kwimporta iyo miti ati iyo miti nawe niyo yimporta ntawo yikura irazimvye cyane aravye amahera yategetswa yavunjwa ico gihe yaba 350,000 amarundi yaragikomeye ubwo yari amahera menshi ambwira ati simbona ingene abantu bazoyigura ndambwira nti tugire test urumva sinimubwiye ni ndazi ko ndinda kugumana akabanga ni dutangure n'abantu 200 jewe nije nzoyigurisha urumva nayo ndabazi acarayizana urumva aca ndayigurisha mu ndwi acarabona ko harimwo ivyashara hama acarambwira turabona rero nimba woshobora gusaba igihugu kigakura tax ku maduwane kandi bakayigurisha ta marge bénéficiaire bashizeko imiti ndashobora guca ndabasabira dufate ko muguze amacure donc iyo bithérapie iyo miti ibiri ijana muguze imiti amajana 2 nzoca ndabaha ayandi majana 2 gusa hanyuma ndayikureko ibice 70%. Ivyo vyose tubishize hamwe yacagaruka yacava kuri 350,000 akacaja kuri 96,000. Vyari biryoshe kumva mugabo taxe sije ndayikurako si jewe nshobora nta mu pharmacien w'umu privé nza kubwira ngo yizane utunguka n'ibintu bishobora gukora leta gusa niho rero narinda ndagenda ndaraba rero abaganga ndaraba yari umusoda yatwara hôpital militaire ndagenda kuri Roi-Carrette mbwira directeur wa PNRS ndabakoranya jewe Jeanne ntari na infirmière mviriza rero hariho deal nshaka jewe ninandikira umukuru w'igihugu mutansinyiye mwebwe baganga ntibipasa ngira nandike kuko nagize izi démarche mwebwe mumfashe ko namwe mubisinyira kuko mwebwe murafise autorité nk'abaganga abatwara ibitaro babona abantu kuntu bapfa bitware necessaire ko namwe mu mpese kuvere musinye arasinye ni gutyo rero haciye haba ivyo mugabo kubera vyarinda guca muri conseil des ministres naho rero kugira ngo mbese uko bipasa nagiye kuraba abashikiranganje umwe ku wundi ubwa n'ivyangoye nta numwe nasanze adafise uwiwe agwaye ambwiye ati vyo ati mukuru wanje ndi ayangana vyo kunda uwundi ati muvyara wanje nta numwe atarafise n'ivyangoye namwe ico ni ikintu ca mbere nshima cyane kandi nkishimiriza ica kabiri mvuga nti nshima gose nukubona uwundi mugambi twazanye ngaho umugambi twita JIPA Greater Involvement for People Living with HIV and AIDS wari umugambi wa Nations Unies wo gukuraho ikumirwa ry'abagendana umugera wa sida twagwanira ibihugu bitatu yari Burundi, Côte d'Ivoire na Togo kuko wariho mu gihugu kivuga icongereza bagashaka ikindi gihugu kimwe kivuga igifaransa umugambi rero abantu bahembwa na PNUD ariko bagakora mu ma entreprise kugira bahindure ingene ya ngendo kwa kuntu baraba umuntu agenda n'umugera wa sida nategeza kuja kuraba rero abakuru b'ama entreprise nkabwira nti je ndaguha umukozi udahemba mugabo umushira mu kibanza kibereye cyo gutora amadecision ashobore guhindura politike yo ngaho
donc twafashe amabrarudi INSS Kotebo BRB hamwe hari abantu benshi tukiwutangura rero kari akazi bahembwa neza kandi bagaca bavugwa yama avantage yose ya Nations Unies ukayaronka bya bibanza 15 by'abantu bagendana umugera wa sida cyangwa abo dufate nk'umuvyeyi yabuze umwana cyangwa umwana yabuze abavyeyi akaba ari we yabakurikiranye donc abo twita affecté au premier degré ibibanza 15 jewe ndemeza abantu bemenga yuko bagendana umugera wa sida ngaha twari babiri muganda yabwiye 15 dufise ni muduye na 30 turabafise ntazi naho ndabikura nkankabwanye niba créer environnement bazoza ngana nje ngasubira inyuma nitugashira nivo ndende bajya abantu bafise amashuri nitubaronka reka tugire juste humanité mugabo nibaza ko muri aba bari bafise humanité bari babiri twaronse aba ingénieur turaronka aba officier de l'armée turaronka abaganga namanibuka Fabien ndamuvuga ko ari public Fabien nagiye muri Brarudi kuko yaranatwaye no ngaha ngenda ari umuganga dusanzwe tuzinanya twenza cyane nambwira nishaka kubona adeje ngaha rero poste nshaka kandi wowe ucumbwira aho ndamusaba ko ayishira nantu bizohindura politiki yo ngaha bigufashe nawe akazi atuyo ni jewe ntikashaka gufyina Jeriko nirondera akazi k'abantu bagendana umugera wa sida kandi ko yakubwira ni jewe waseka turabona ku mugoroba yareka kupfakara mugabo umuvyeyi umugore yishwe yapfuye avyara umugera wamutwaye marambwiye ati riga natwe turataha nanje ngenda mugesa kandi jako kazi cyako gakora vy'ukuri ngwe none ko kugira ngo tugushire mu byo bivuga publiquement tuzogira annonce ivuga ko uri infecté abana barabizi inshuti zirabizi atoya banze je kubabwira ni wabona kuri pré uri lo candidat idéal vra acha bikora niwe yabaye umujipa muri Brarudi umu ingénieur twaratanguranye ni bagiye mi BRB ikintu cyari kiryoshe ni ukumva abantu b'abasirikare bakomeye rapia nanjye mizi nkawe reka twihangane ni vyiza n'ukuri twihangane hanyuma rero turonka de meilleurs candidats kandi uwo mugambi kubwanje waratinyuye cyane abantu bitwa ngo n'abantu bize uko abantu baza ngaha abantu baraza n'imiduga yabo gutora imiti bagatora umuti n'agasashe bakigira tangora kera nabasanga muhira bose abantu b'abasirimu ntawaza ahaza babandi bo mu Kamenge mu Kinama nta bandi baza uwo mugambi uje byarahinduye kandi ivyo rero abantu ntavyo bazi ibihugu vyinshi biracara aho twari kera tutararonka uwo mugambi twawuronse gute twategerezwa kwerekana ko dufise abo bantu abo naremeza ko tubafise naho ntarinze aho baza mugaha hategeza kuboneka engagement politique twarabonanye haraje mission itegerezwa kuza kuraba nanje ndagwana ndarondera ministre wa santé ministre wa finance chandanonda na deuxième vice-président yari Mathias Simbaraki barabanza baranambwira ko atanyakira uwo yashatse kumwanga ndambwira nti iyi projet kagenda kubera wanse ko bampubona uzocurondera ayo maposte y'abagwayi 15 kuko nta mahoro nzoguha asha yayirondeye atumva atabona ahandi nabo bari bakiriwe n'abashikiranganje twebwe duca tushira kwako kuko habonetse na
vice perezida, iyo riba inota rirusha abandi. Bagiye kuraba ama entreprise, aba DG, aba directeur généraux, bose bati twe twaremeye vraiment, kandi tuzobashira ku maposte, bamwe babashyize mu maposte de direction, ahantu baba mu nama z'abategetsi, aho amategeko afatirwa, tuca turabitsindira. Iyo rero nayo c'est vraiment une grande fierté, mvuga nti ndayishima. Iyindi ya gatatu novuga ko ni nyinshi muga kugira ngire nkenya, n'umugambi w'abana. Burya naho imiti yabonetse mu Burundi, abana bagumye bibagirwa, kandi naho n'ubu tukuba tuvuga ngo taux de séroprévalence ni 0.9, iyo ugiye mu bana, n'abana bafata imiti baracyari inyuma. Naragira ubuntu, ndagira umugambi n'ishyirahamwe twakoranye, dukorana n'ubundi muri conseil d'administration SIDAction, turakorana umugambi turawutwara muri mairie de Paris. Niwo mugambi watanguje imiti y'abana mu Burundi, naho fumu yari yaje ari imiti y'abakuze, abana barinda kuvunagura. Uwo mugambi uza kugura imiti y'abana, ushira abana ku miti, uragarura abana basanzaye, tukabashira hamwe, tukabarihira aho baba, tukabafatira ubatekera, tubashira mu mashuri. Abana ngaha turafise umwe suivi evaluation, ni watwara suivi evaluation, namukuye mu Gatumba agira atangure kuba umukozi wo mu gikoni. Ubu ahejeje 3e cycle, n'umupapa, afise umugore, afise abana beza cane, bose bakomeye. Ariko uwo mugambi uheze ntiwaheze kuko uracyariho. Umugambi warabarihira vyose gushika kuri humanité, hacyaheze abana 56. Ariko umugambi sinakoreye muri ANSS gusa, nawushize muri ANSS no muri SWA no muri APECOS, kuko kubwanje iciza nuko hufatwa abana benshi, hanyuma jewe nkaca ndawutwara ku rwego rw'igihugu. Umugambi uragira success ikomeye cyane. Ngaha hari abana benshi n'abagore n'abagabo bize baciye muri uwo mugambi. Bahejeje humanité baranyandikira ati ubu waratweretse ko dushoboye, ntitugeze aha, iyi ngene ubigira navyo tuzi, rondera. Asha ndibuka ko hari Desambre abana rero yabuhonge incahi, carandikira abagenzi batatu, umwe umu professeur à l'université muri Canada, abandi babiri bari kuri Nations Unies New York. Hanyuma n'umugabo wanje bien sûr wewe nta nashwa yifitiye mu Burundi, muga akora ivyo akunda. Ndabwira nti université n'amadolari 75, mwibye 25 ku kwezi, avuye kuri fiche de paie nta nayo muzobona, ako muzohinda ubuzima bw'umwana. Duca dutangura ico bagize Fonds Orphelin Gapia. Iyo Fonds Orphelin Gapia mu ndwi, wewe wemeye kwinjiramo acurokrita abandi batatu, abo bemeye bacarokrita abandi batatu, mu ndwi twari twakwije abakwezi. Gushikaho haza abandi nkabwira ntu yatwarakwije, reka tuzogire seri ya kabiri. Hanyuma hacara aba Fonds Orphelin Gapia 1, Fonds Orphelin Gapia 2, kuko abarundi baba muri Afrique du Sud bize muri Saint-Esprit barumvise umugambi, baca baranyandika ati turashaka abana 10. Ubu rero n'abana abahejeje, hariho abahejeje, hariho abavuyemwo, kubwanje ntacyo, bararonse ishwa, baratoye kubandanya canke guhagarika. Ariko hariho 56 baba lisansi. Nta kintu kiryoshe nko kubabona, kuko nababonye bari mu buryo mu masituasiyo agoye cyane. Ubu rero n'abagore beza cyane, abagore baronse abagabo bafise amafaranga, n'abagabo hariho umuavoka Victor, ni umwe muri bo,
ndafise aba psychologue, ndafise abari mu mamedia. Biraryoshe kuko ikintu nkunda nuko ubu baragiye hamwe, basigaye bakotiza, bariko muranja kubara uko bose n'abana banje sindashobora guheza kubibarutsa kuko mbona umenga bararavyara cane. Ndahenda muranja kubara bari ku kivi. Hanyuma mugabo barabizi bati mama wacu yaratubwiye nta kado ashaka. Kado ashaka nuko natwe dufata uwundi mwana. Ubu rero nabo baragiye hamwe, baza barashira amahera hamwe, baratanga barafasha abandi bana. Basigaye baza ngaha bakaraba abavyeyi badafise uburyo, bakabaha amahera yo gukora utuntu two kwiyungunganya. Barariha undi muvyeyi proteze. Ivyo rero ku bwanje nta kiruta ico. Tuvuye kubize ariko kandi hari n'abandi bapfakazi bariya ku mitumba batagira icefu cya ruguru, ntibashoboye kuja mu ishuri, bagendana umugera wa sida. None ko umukenyezi ategerezwa gushigikira abandi bakenyezi kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere malgré ibibazo baba barimo, nabo nyene muba mwarabibutse mu migambi yanyu? Bimeze gute? Bigezehe? Yego cane, jewe ku banzi nibo nibuka kurusha n'abandi, kuko nama mvuga nti niwo muhamagaro kandi Imana yaragize neza. Sinaye gutora kwandura, mugabo hariho abantu ndaba nkavuga nti aba ntaho twari guhurira, ariko barandyohera, n'abantu bafise urukundo. Abo turabafasha, twaragize ibyo twita nawe noze. Ndafise ishirahamwe ry'abakenyezi baba muri Canada, spesialma Toronto, bafise ishirahamwe yitwa Haguruka. Nibo twafatanije, turavugana tuti tuze turafasha abo bantu baje hamwe. Twari twaragerageje ibishoboka vyose, tukabaha umwe wese umutahe, ugasanga ngumbure aciyagwara ugiriye ngaho, tukabashira hamwe tukabaha amahera. Abanyuma twagiriye restaurant baragurishije gushika no kwisafuriya, dusanga ivyo ntibikunda. Ubu rero baraja hamwe, bakabanza bonyene bakitoranira uko bonyene babana n'ingene bumvikana, bakiyumvira ico bokora. Tugasaba abo muri care kuza kubigisha, bagaca bashira hamwe, nibo batora amahera batanga kundwi. Nimba ari 1,000, nimba ari 2,000, nimba ari 3,000 kundwi. Bamaze rero gushika ku mutahe ubona, bagatangura rero guhana, ariko bakagira n'agasandugu bashiramwo amahera y'inteza kazoza bonyene bahana. Rero iyo bashikiriye twaratanguye tukaza turabongera, bamaze kugira ico bashitseko natwe tugaca tubaha ayandi. Muga nabo batanguye gushiramwo gwabo. Iyo migwi rero turashitse ku migwi myinshi cane, hari 26, 37. Ico nshima byatangwa ari imigwi y'abakenyezi gusa, mugabo dusanga burya umukenyezi kugira ngo agira agateka nukumwegereza n'umushinga ntahe, nawe akabona. Abashinga ntahe baratugora kubuza, ngaho ugururiwe bose, ariko tubona abakenyezi, turugururira abakenyezi. Ubu rero abantu bo mu kibano barabonye uko kuntu abantu ubu barantwenze bati ubu twambaye bazin, ubu turambara wax twiguriye. Ubu abo bari muri iyo migwi bariko bariteza imbere, barafise agateka ko kwiha badasega, kandi baca baba abantu barabana. Ubu rero ico nico turiko turanagwanira, narirya uburyo bugenda buragabanuka, ubu buzoba buhari bwose buke bubonetse, naho dutegereza gukomereza twongereza imitahe. Ubu batanguriye kuri 70,000, tubaha 70,000, tubaha 70,000, tubaha 500,000.
ubu dushaka kuja ku miliyoni, bagume batera imbere, biteza imbere, bihesha agateka. Ivyo ni bimwe. Ibindi navyo nuko nasanze ikumirwa ku bakenyezi b'abapfakazi rikiriho. Nukuri ico si co kubesha. Naho tuvuga ngo twarateye imbere, tugiye mu mitumba, abo bakenyezi bagendana umugera wa sida, umushinga nawe waragenda, abo bavukana n'umugabo bagashaka kumukoresha uko bashaka, nabo barize yuko ico kintu kidakogwa, barinda kwiha agaciro. Iyo yansi baramwirukana, bakamwirukanana n'uruvyaro. Yagenda iwabo basaza be bati abo ntibaza gutorana, agaca asanzara, agaca atangwa gusanzaza abana, arondera aho boba. Ivyo rero narabibonye. Ngiye nari hari nari naratanguye kuza ndatanga amategura ku bashoboye kuyubakira, ariko ico kintu kirankorako, kinkozeko. Nibuka ko je waho nagira imyaka 50, abantu barangira umunsi mukuru, novuga ngo wabaye umunsi mukuru sur regional, abantu bavuye muri Kongo, bavuye mu Rwanda, abaruguru babigiriye, nimba ari kuri ntumbaze Gitera bafashe, sinzi nuko babiteguye, barangira umunsi mukuru w'igitangaza. Hanyuma n'abari hanze barandungikira amashurwe menshi, ariko bica binyibutsa ko mu rugendo muvyo nabayemo nabonye abantu benshi bagwaye, ugasanga jewe naco dupfana, uretse ko dupfana ko twahuriye muri rishirahamwe, ugasanga ni jewe ntegeza kubagemurira. Iyo ngiye nkaca mbwira mukuru wanje n'umugenzi muce muhana mu mugemurire. Uwo muntu yitavye Imana, ukabona imiduga bakabura aho ayija, amashurwe bakabura aho bayashira. Je rero barayampaye, ndafata amamezi 3 maremare ndashiraho, ndagira gutya biranga ko ndayafata yose, fana ko jewe yampaye nkiriho, ndabishima. Mugabo nkuje 59 ans, nari meruka kuja kuraba abo bavyeyi, cyamani 60 bazosobagira ivyara, suye fata amashurwe aca abora mu minsi 3, ca nandikira abantu bose abo nibuka bose, niwe warandukiye ishurwe, ncungurira umufuko w'isima, wewe wanguriye Ray-Ban, nta nayo ngushaka kwambara, ndakwambara y'amazi, ncungurira umwango, wewe wanguriye Dolce Gabbana y'isakoshi, wewe urangurira amabati, ndakora inzu, ndabyane nta muntu n'umwe azompa kado ko nta kado nshaka. Amashako singiraho ndashira, ibirato singiraho ndabishira, impuzu singiraho ndazishira. Hariho abantu batagira aho barara. Umuntu ashaka umunsi mukuru wanje, nshaka gutanga amazu, ca ntanguraho, barashobora kumfasha, Imana ibahezagire cane, ndubaka amazu 8, ngenda ku ntara zose dukoramo. Bonye bishoboka, nca natangura rero isekeza, nca ndagenda muramubona ku mwaka nja muri Canada, habyanye yamaraho muraryama nyene mukaryama, mwarahezagiye mukibagiraho mwasize uruzuba, nteraba kandi mutangiye mutababaye, buhoro buhoro, ariko tuzoje mwijuru twese. Rero ku mwaka ubu ndaronka amazu 8, 9, 10, ariko tugira duhindura ingendo. Abategetsi n'ubu nahora Makamba baravuze ikintu kandi arico, abo bakenyezi ubu barakomeye, ntibafyature n'imiburiburi, amatafari make, ariko sinzosubira gushira umuntu urufunguzo atani itafari rimwe yashizeko, no kubarera nabi. Ubu nivyo tugira dusubire duhindure, duhimirize, mugana abanywanyi baje hamwe, bavuga ati tugira dufyaturire naka, ejo tuzofyaturire naka, ni gutyo tuzotezanya. Amahera nagira y'inzu imwe agire 3, hakunza ndagirira umuntu umwe, 2, 3, kandi twoshobora kugira byinshi.
urumva rero ivyo turabikora, turabavuza, turagira ibishoboka n'ukuri n'amashuri y'abana. Mwatubwiye ko habaho ikumirwa na cane cane mu ntara hagati canke ku mitumba, mbega ni iki mushobora kubwira abakora ikumirwa na cane cane ko no muri rusangi umukenyezi hari abantu bakimufata ko ari umuntu adashoboye, bishitse kugendana umugera wa sida nibaza ko bica vyunyuka, mbega ni iki mwobwira abo bantu canke abategetsi ku buryo hatosubira kubaho ikumirwa na cane cane ku mukenyezi agendana umugera wa sida? Icambere coco nibaza ko abantu bagikumira uwugendana umugera wa sida bari inyuma gose, bari inyuma kuko ubu umuntu agendana umugera wa sida iyo akurikirana imiti nk'abandi akayikurikirana neza, ahantu rero bagiye kubabwira twebwe turamaze imyaka 6 ata mukenyezi agendana umugera wa sida yibaruka umwana agendana umugera wa sida, imyaka 6 abana 894 bose barakomeye, imyaka 6 ata mwana umwe kubera ukuntu tubakurikirana. Biravuga ngo iki? Bivuga ngo umuntu agendana umugera wa sida akurikiranwa neza, kandi kugira ngo akurikiranwe neza burya ikibano kirafise uruhara. Iyo batamudoma ku rutoki, iyo bamuraba nk'abandi. Ubu rero ndashima aho duheruka i Makamba abantu b'abashingantahe bakubwira ati jewe uyu mukenyezi wanje, kandi yari umumizirima, Imana imuhezagire, naratangaye, araza aravuga ati jewe uyu naramugwaje, ndagenda ahantu hose, ndagenda ahantu, ati gushika aho bambwira ngo nze ngaha sanga agendana umugera wa sida, ariko twabandanije dukurikira, ndamwibutsa n'ingene azoja kugirisha ibipimo n'imiti, ndamufasha nkamenya ryarayifata, kuko iyo afata neza umuti ntiyanduza. Ico batinya ko ariko babanduza, abavugwa neza, ariko bakumira uzomubuza no kuja kwivuza, uzotuma nawe yinyegeza ntaje kuvugwa. Urumva nawe uri ntambamye, uri kutuma amagara yiwe asubira inyuma, mugabo nivyanashika akagira uwo babonana, uri kutuma yo kwanduza. Umufashe neza, ukamuherekeza, ukamenya ko nawe ari umuntu akwiriye agateka, uba uriko urafasha kurandura n'umuzi umugera wa sida. Noneho ubu abantu bagendana umugera wa sida babimenye, bakaba bivuza, bakaba bafise bya bipimo utakiwubona mu maraso, bitavuga ko yakize, kuko n'umugera uba waravye. Abo bantu n'abantu nk'abandi. Abantu rero bakiri inyuma baratanzwe, ntibamenye, kuko abo bantu bagikumira umuntu agendana umugera wa sida. Nukuri ntibagira, kuko turavyigisha. Nagumye mvuga ubwa mbere ko nguma mvuga ni kwari kutamenya, ariko unya ni kutamenya gute? Nuko badashaka kumenya, kuko turavyigisha. Kutamenya kuko atawabigisha, no kutamenya kuko udashaka, birafise aho ntibisa. Abo bantu nukuri bari mu bantu badusubiza inyuma, bari mu bantu, kandi kenshi abo bonyene ntibabazi aho bari. Abo bakumira ubabajije uti waripimishije, ntavyabanazi. Kenshi arakumira kuko wenyene anatinye uwo mugera. Uwatinye uwo mugera n'umuntu adashobora kwipimisha. Uyo nyene ni ahubwo tumumenye twari dukwiye kuja kurondera, kugira ngo tuje kumuraba, tumujijure, anipimisha, mbwato namwigishe, dusubire tumwigishe ko gukumira ntaho bishikana, uretse ko bidusubiza inyuma. Turamaze kubona iyo tuja, turafise intumbero, birashoboka cyane yuko turandura umugera wa sida, tukawurandurana n'umuzi, ariko umuntu wese afise uruhara.
umusozi wa kino kiganiro turetse utubazo tubiri gusa dushaka kubaza hanyuma turangize ikiganiro cacu. Ushingiye ku byo mwaciyemwo, mwatubwiye ingorane mwaciyemwo aho mwakumirwa muramutswe nabo muzinanye, mbega muri kino gihe ushingiye ku byo wabayemo umubona umukenyezi ashigikiwe by'ukuri, hanyuma umukenyezi agendana umugera wa sida ariko akaba yarihebuye adashobora kugira icyo ahereza amaboko, novuga ihungabana ryo mu mutwe benshi mu gifaransa babyita depression, ni iki mushobora kumubwira muri rusange nk'umukenyezi? Ni iki mushobora kumubwira muri kano kanya hamwe yoba ariko araba ikiganiro? Icyo nomubwira, ntawe uzokugwanira utigwaniye. Umukenyezi agendana umugera wa sida afata umuti akaba awufata neza, akaba afise amagara meza, mu maraso iyo bamupimye bakamubwira ati nta mugera tubona, nawe mu mutwe nafate ko ari umuntu nk'abandi, kuko hariho abakumirwa hariho abikumira. Nagomba kubanza gusaba abakenyezi bumve ko nimba vyarashitse wamaze gushikirwa, iyo umucanwa washitse nturinda kurondera iyo wavuye, uzimye nawe uzimye ubatangure kubaho, amenye ko ashobora, tubayeho nk'abandi. Umukenyezi, agateka k'umukenyezi ni uko ushobora gutanga ubuzima, niryo teka n'Imana yaduteye. Ubu rero turashobora gutanga ubuzima, turavyarira kurera, ntitukivyarira guhamba, ariko ivyo biva ingene umukenyezi yitwaye, akaza akegera abaganga bakamukurikirana. Nababwiye ko tumaze imyaka 6, abana 894 bose barakomeye. Ni ukubera birashoboka, nibegera, nta mukenyezi yategeza kwikumira. Icyo ngomba kuvuga ariko nguma ngarukako, hariho abantu bakubwira ngo none Gapia ngo wowe warabivuze ariko bajya barinyegeje. Cyenda kubaza ni wewe uri kuraba imbarira, kwe kushaka ko abivuga. Nimba urwaye diabete wagiye urabivuga hose, nimba urwaye rega niduteye kumwe twese, kandi igikuru suko bagenda bariyamamaza. Erega se amashurwe twishirako kugenda mwibara mvuga ngendana umugera wa sida, oya nukuri se amashurwe. Mugabo nimba yumva vyo muremura bikamuha amahoro arabikora, mugabo ntabikore kubera abandi. Kandi abantu bakunda kubivuga bahagarike. Umuntu igikuru tumusaba nuko yimenya akifata neza. Umukenyezi arafise uruhara runini. Murumva umwana vyagwa na babiri, mugabo bakubwira ko ni transmission mère enfant. Umwana azokwanduzwa na nyina, kuko ni nyina mutwara mu mbanyi. Mumbure nyina yandujwe na se, ariko umwana azanduzwa na nyina. Bivuga ko umukenyezi agumana rwa ruhara ruruta n'ubw'umugabo rwo kwama n'uno munsi ngaruke. Ko nababwiye ubu turiko turabona aba bariko barandura benshi mu bwinshi n'abakiri bato. Muri abo bakiri bato harimwo abigeme bazogira ubukwe. Ubu ntibagishaka kwipimisha ngo barabona mama ababayeho imyaka myinshi, ariko ntibazi ukuntu tubayeho, ntibazi iyo myaka ingwano umuntu agira ku munsi. Nta munsi n'umwe umuti ufata ku isaha utayisivye. Kuri iyo saha ntusibe, ni discipline itoroshe. Hama kandi uyu muti hari abo wankira, vyoba vyiza batabirondeye. Yego data ngo hakugwara ngo ubu diabete ngo bugwara sida, nukuri bazoba baronka vyose, je mfise vyose. Kuko uwo mugera urawugwara, hanyuma uri kurakura ukakuzanira izindi ngwara, ama diabete, ama hypertension, ivyo vyose je ndafise.
mugabo Imana kuko ikiri kirankoresha ndagwana navyo kandi ndaronka iyo miti. Ngaha abantu bariko barapfa mu bwinshi babura iyo miti. Iyo miti ntitangwa mu leta, iyo miti ntituyitanga nka ARV. Iyo twaronse udufaranga duke turagura, bakaronka amezi 3, ayandi 3 bakabura, kandi badategeza guhagarika. Nashaka rero kuvuga nti umukenyezi arafise uruhara runini kandi arashoboye. Umukenyezi arashoboye, umukenyezi agendana umugera wa sida. Je ndavuga ntego ko tutararonka umuti utuvura burundu ngo tuvuge ngo kakize, naho umuti wakarabije ndacyavuga ko ngendana umugera wa sida, ariko simbayeho nk'ugendana umugera wa sida. Na kimwe ntakora, nta na kimwe. Ariho nivyo nkora abatawugendana badakora, n'abakiri bato batangana nanje badakora. Bivuga ngo nibabe abarundikazi, bakore nk'umurundikazi. Kurya umurundikazi agenda akaronderera urugo, bareke kuzera inze, bareke kuguma barorereye ngo kubera ngendana umugera wa sida, afise mu maraso batabona umugera wa sida. Niyo abakenye nakene nk'abarundikazi bose, hama yiyumvira ingene yo kwiyungunganya. Ubu hariho imigambi myinshi, hariho ibintu jewe bimbabazi iyo mbonye abakenyezi mwibarabara n'abana, ukabona ko yarakiri muto, nkamubaza nti jewe no kuri sindabaha amahera, sinzi ko Imana izobimpanira, ariko ndababazwa kuko sindanamenya ko umwana ari uwiwe canke atari uwo yatiye ngo aze gusaba amahera. Umukenyezi ni inkingi y'urugo. Umukenyezi ashoboye vyinshi, ashobora gukora vyinshi mu mwanya umwe ivyo abashinga nawe badakora. Umukenyezi rero agendana umugera wa sida ariko afata neza imiti, yumve ko ari umukenyezi dukuye ko ivya sida, ategerezwa kubaho, agateza imbere umuryango, agaha indera abana, agateza imbere igihugu, akihesha icubahiro, agaha icubahiro, agasubira agahesha icubahiro, akaba wa mukenyezi maboko igihumbi, kuko birashoboka. Nitworangiza tutavuze ko muriko murategura ibirori twokwita soirée du gala, kugira ngo tunarangize ikiganiro ntimwogenda mutabituyagiye, koko nk'abagendana umugera wa sida barakeneye gufashwa kandi barakeneye no kuryoherwa. Bimeze gute, mwavyiyumviriye gute kugira ngo mutegure iyo soirée du gala? Twahora dutegura soirée du gala, twahora tubigira mugandi tukibigira ku mwaka, kuko urumva ubu umuntu aragenda hirya akarondera n'ahandi. Ariko mu mwaka uheze isi yose yarahungabanye. Uburyo leta zunze ubumwe za Amerika zatanga, burya bwari uburyo bwinshi cyane, bwarahagaze. Ishirahamwe ryacu ibice 49% vyariha abakozi na cane cane abavura vyaragiye. Ibice 49, no kuvuga ngo igice c'amahera twakoresha. Mugabo kuko tuzi yuko turinda kugwana ibigo aho turi 5, twaciye tuvuga tuti reka turabe abakozi ntabanduka, we bita indispensable, le personnel indispensable, tukubita ibifunsi mu buryo buke buhari bwose, turabe ko baguma kugira bashobore kubandanya bavura, bashobore kubandanya bakira abantu, tubandanye vya bikorwa. Nta gikorwa na kimwe twaradukora twahagaritse, ariko ubu tuko turabona ko bigira bitunanire, na cane cane ko tuko turabura abantu nkanje bariko barasazana umugera, bariko baticwa n'umugera, bicwa n'izindi ngwara, iyiza mu ntango ni hypertension, hama diabete, hama hepatite. Turafise abakenyezi benshi ubu bafise amakanser, ahamva nganje nja kubaraba. Abo bose twarahagurukiye n'ivyo
na kanseri yo mu gitereko twarabironkeye n'uburyo kandi ntitubikora iwacu gusa tubikora ku rwego rw'igihugu kuko dukorana n'umugambi w'igihugu nabo nyene turabishimira ukuntu dukorana neza ariko bimwe wa muti kuko iyo miti ndiko ndavuga ntayo turonka ntayo duhabwa ubundi rero twahorana uburyo kuko twashobora kuyigura muri farumasi hajya mubona baza bakayitora ubu rero baraza tukaba dufise nk'ubu nobabwira vy'ukuri turafise gushika mu kwezi k'umunani inyuma y'ukwezi k'umunani ntitubona kandi ntibazoba bakize nico gituma twashize ico giteramo dusaba ko abarundi n'abarundikazi nukuri ivyo dukora nibaza ko jewe iyo ndenganye ari ngaha ari hanze numva umuntu ambwira ati warakoze hari inshuti yacu yavuye iwanyu warakoze hariho umuvyeyi wandabiye warakoze nivyo biraryoshe biradutera intege ariko vyoba vyiza nk'uko abarundi atari bake muri Canada batanguye kuvyitaba bagatanga $10 10 ku kwezi nabo ngaha naho coba 1000 ku kwezi naho vyo 1010 ku kwezi ariko ahubwo bakabwira n'abandi aterega harya natwe twofasha tureke kuzerinze maze twerekane ko natwe dufise ico twishimiye umuntu akavuga ati ngiye kurondera ico abo hanze ubabwira uti nari nkeneye 100 ariko abarundi n'abarundikazi twariyungunganije ndafise 50 cyangwa ndafise 40 wenda gusaba 60 gusa twitera iteka kandi dufasha abacu kuko utagwaye aragwaje abo dufasha nimba atari inshuti yawe kubemera Imana uko ziri zose nimba ari Allah nimba ari Imana kubemera Imana burya twese turafise ico dupfana nukuri mpamagarira abazobishobora kuzoza mu giteramo kizoba ari igiteramo naho tuko turarondera amahera kirimwo udukino twinshi ibintu biryoshe abantu bazoryoherwa bazofungura bazonywa tuzotamba mugabo turyoherwe turiko turanakiza turiko turanafasha turiko turanarondera ijuru banyakuvyara reka tuze tugende turi benshi mw'ijuru itariki 21 z'ukwezi k'umunani azoba ari kuwa gatanu kurya hari imanza nyinshi ndabizi twese turi muri zo muraharura murashira ahantu mugaharura amezi mugafata programme ingene bizogenda nako ni mugashire muri save the date mugashiremo abazoba bari no hanze bazoza muzoze mwagateguye hanyuma murabizi mukamverope mushiremo $50 cyangwa $50 muze mwironderera imigisha aha twebwe ntidutanga ijuru ariko turasabira abantu ijuru aho muri ako gasware dogara muzoharonkera ijuru yego ndabahamagaye muri benshi muze mudushigikire mwishigikira kuko abo dufasha abatari bake namwe n'inshuti zanyu mu busanzwe hari ivyo dukora rimwe mwokoze none namwe muri kino gihe turi mu bihe bigoye cyane nimudutere intege nimuze mudufashe mwifashije kuko ivyo tuzokora nivyatera iteka igihugu cacu namwe muzoba mwaharonkeye mwakoze cyane turagushimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mu kiganiro nawe urashoboye no kumbonesha kuri Look Media turabashimiye cyane mwakoze namwe muba mumpaye akaryo keza kuko mwebwe mudushikira kure aha namwe muriko murarondera ijuru mwarironse kandi Imana ibahezagire cyane nejo mukadukenera niho turi nuko nizeye yuko mwumvise byinshi mwatahuye byinshi na cyane cyane ku bijyanye umukenyezi kuba intwari y'umukenyezi temu yacu yavuga ati umukenyezi w'intwari
mbega nawe byoshoboka ukaba umukenyezi w'intwari? Yego cane, birashoboka kuba umukenyezi w'intwari, ariko ubigiramo uruhara mu kurinda no mu kubahuka kuvuga canke gukora ivyo abantu benshi bokwibaza ko umukenyezi atovuga canke atokora. Ariko kandi mwumvise impanuro imwe gusa, bantu mukumira abakenyezi bagendana umugera wa sida, muriko muratuma batinya kubivuga ndetse bakatinya no kuja kwa muganga kwivuza ingwara z'ivyuririzi, gutyo mukaba mwononye ubuzima bw'abakenyezi benshi canke bw'abantu benshi. Ariko kandi mukenyezi nawe ugendana umugera wa sida, ntiwihebure, mwumvise yuko umukenyezi agendana umugera wa sida arashoboye gukora ikintu icarico cose mu gihe nawe nyene ayifitiye icizere. Tubashimire cyane ko mwabanye natwe muri kino kiganiro nawe urashoboye, twizere ko hari ico cafashije umuntu ariko aradukurikirana. Mugire aho muba mubahwe naho ubutaha.